bakunzi ba ICTV Burundi munyemere ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda cyane WhatsApp muri wa mugambi nyene wo kwama tubazana bishasha no gusanga abantu ku kivi uno munsi twagendeye umuntu w'umunyamigambi afise impano zitandukanye reka mukanya turaza kumuha umwanya ashobore kubibwira. Bakunzi ba ICTV Burundi bakunzi b'ikiganiro WhatsApp nkuko twaberetse kare twamusanze ku kivi ubu nawe tukaba tumusanze ahakorera aho twakwita kuri atelier. Reka muraza kurikirana byinshi muri ibikorwa vyiwe avyo maze gukora n'ibindi hanyuma mushobore kubona impano ziri muri Gad Brighton niyo mukunzi. Amazina nitwa Gad niyo mukunzi, amazina nawe n'abavyeyi ariko umwuga wampaye izina rya Gad Brighton niryo menyerewe ko cyane. Abantu mu artist ndacapa ndasiga ndandika cyane cyane nkoresha amarangi. Ngo rero uwo niwe Brighton niwe twakoranye nawe twagenuse dukorana nawe uno munsi. Rero Brighton nashaka utubwire muri make ni gute Brighton yatanguye, watanguye gute vyo artist wamenye ko ufise impano gute, wahereye hehe mu ncamake? Ego mu ncamake ni kuvuga natanguye gucapa nkiri muto cyane. Nibuka niga mu wa gatatu ujya mwanya baba abandi baba ariko bariga je nabandi ko ndamucapa mwigisha hama ni kuvuga igihe batanga nka devoir gucapa inka gucapa iki wasanga ishure ryose riza kuri jewe bari je ndabacapira. Rero ibyo byaratumye mbona yuko ivyo bintu no bibandanya hama ndabibandanya mugabo nabikora nko kwiyamiza gusa sinzo kwibagira umunsi naye ko ndacapa hama umwigisha ntumuvyeyi antumye umuvyeyi amaje ku ishuri narakubiswe inkoni nyinshi cyane. Urumva avuga ati abandi bariko bariga ivyo bintu ntiwo biheba nta kamaro karimo. Ego novuga ati yabaye nk'imbarutso ko byatumye bampebesha ibintu nakunda mugabo muri je sinumva yuko no biheba. Narabibandanije gushika no munsi nivyo nkora. Yego watubwiye yuko wabitanguye buke buke witangura nko kwiryohera hanyuma mbe vyavuye bizamwo uvuze kwiryohera sinzi bashatse kuvuga mbega ubu bikora gute? Ego mvuze kwiryohera ni kuvuga ni bya bintu bukora kubera ubikunda mugabo utari kurabirondeza amafaranga. Ariko uko imyaka yagiye irahera niko mu nyuma nabonye ati bino bintu reka ndabikore nk'umwuga. Niho naciye ntangura kugura uturangi tumwe ndonkantu nandika ahantu ha boutique kuko sinari bwabitangure. Ntavyo nize mu mashure kuko na section narayishatse mugabo byaragoranye umuryango uravuga ati ntibishoboka ko ja kwiga ivyo byo gucapa nta kazoza birimwo ntaki mugaje narabona nivyo bintu byari bindimwo. Ni kuvuga maze kubandanya ntangwe kuza ndakora ibintu bijanye n'amarangi ntangwe kuza ndacapa ndasiga ku ma cafeteria ama restaurant ahantu henshi hatandukanye. Ni kuvuga ico gihe narashobora gutahana karasyo nkatahana karasyo muhira bagatangara ko gatene bya bintu by'amarangi nibyo byaguhairashe ntibavyumva mugabo uko imyaka yagiye irahera niko bagiye barantahura. Ubu ni kuvuga ubajije ati wa muntu acapa urumva baca bakwereka ko ubu baranze cyane muri mwuga wo gucapa. Bisigura gucapa byavuye mu kwiryohera gusa ubu bisigaye bigutunze bitunze n'umuryango wawe wose. Ego ni kuvuga gucapa no kwandika no gusiga amarangi nivyo bintu nkora principalement nivyo navuga bimpa ayibiharage kuko ugiye kuraba amashure twarayize mugabo tumaze kuyiga si twese tworonka ubuzi bwo mu mabiro canke twese ngo tuba abantu b'abashefu ahantu mugabo umuntu arashobora gukoresha impano yiwe asanzwe afise irya ngabire yiwe akaguma yidevelopa kuko ingabire ni nk'igiti uteye canke giteye muri wewe muri ico gihe utakivomera udahura n'abandi bantu babigize umwuga udahura n'abandi bantu babikora harageraho ya ngabire nayo igendira irahera. Mugabo ukuguma uyivomera ukuguma ubandanya ubikora ukabishiramwo ubuseriye abantu cyane bakamenya ibyo ukora. Abantu bamaze kumenya ibyo ukora niho uzubona rero nakaguhamagara ngo dukorane undi akaguhamagara ngo unkorera aha ugire
usanga uri kurabaho. Ndumva watubwiye yuko wahereye hasi uhera muri kurafyina hanyuma wiryohera hanyuma birateba biraja nk'ubisiyaye hanyuma ubu bigeze ku rugezo bigutunga. Gad Brighton wavuze ko wize n'icyayi ikintu uhanura abandi ba jeune cyangwa gwaruka mwiganye. Ani kuvuga je gwaruka twiganye vraiment baba ariko barakurikirana kino kiganiro. Je nize kaminuza y'u Burundi ndumupwari pwari simi. Rero ni kuvuga harama ibintu baba barishizemwe avuga ati jewe no kuvyuka nsobeke n'igikokora n'ishati y'amaboko maremare ama ugasanga nyene n'umuntu agawusinga n'umuntu afite ariko aragenda ntiyikorako. Ivyo rero izo mentalite ziriko ziratuma ugwaruka rwinshi ruguma rurindiye ngo nahantu goronka akazi ngo nahantu byogira ante mugabo akazi umuntu wenyene ni wakiha. Akazi umuntu wenyene ni wakiha. Ntituzoze tujya imihari leta ngo nta kazi yaduhaye, leta nta kazi yoha abantu bose ariko baraheza. Ugiye kuraba umurindi w'abantu baheza buri mwaka n'abantu benshi cyane baheza bahejeje ama universite bagize ubwo buzi bwoca buvaye. Ahubwo umujene wese naraba ikintu ashoboye asanzwe abona yuko ari ingabire yiwe hama kijya kintu agishiremwe ubuseriye agikorere kizomutunga. Wow. None Brighton watubwiye ingene ukora ibintu by'amarangi byo gusiga mwiza intambamyi kenshi ukunze guhura nazo. Intambamyi za mbere n'abakiriya. Kuko abakiriya urashaka kumuronka umukiriya akaguhamagara hamagaca kubwira ngo nshaka ngo unyandike urutuntu ugaca wumva amafaranga ariko araguha. Uravye n'ibikoresho uza gukoresha ugaca ubona na mahera make cyane. Rero nawe mu nyuma acagenda avuga ngo none ngo si ibintu ngo uza kugira ukunuko nawe ntamenye yuko ari ubuhinga. Nico gituma bavyita ko ari ibikorwa mvabwenge, ni ibintu biva mu bwonko, ni ibintu umuntu arakoresha energy nyinshi. Rero abakiriya bamenye yuko umu artist atari umuntu wo gufata nabi, bamenye yuko batezwa guha valeur akazi k'umu artist ariko arakora, batezwa kumuhemba amahera nk'umuntu w'umukozi nyene ariko arakora. Ntibaduhemba amahera y'umuyede kandi turabafundi. Bamenya ati naka ndamuhamagaye akaza gukora vraiment ampe valeur, ntabone yuko umengo ni ibintu umuntu wese yari gukora ko umuntu wese acayimbira ngo naje ngo nari gutora ngo none ngo sibyange ufatiranye ukagira or bisaba ubuhinga, bisaba umuntu kandi kuba abizi. Yego. Abakiriya bakora twumviriza neza ko akora kumviriza wateye akamura avuga ati abakiriya mureka kutubera intambamyi mu kuduha amahera makeya cyane muri avya akazi kacu cyangwa mu gusuzugura akazi. Nibaza yuko bakora twumviriza kandi baza yuko bazobikosora. None Gad Brighton no musi umuntu yavuga ati ashaka gushigikira Gad Brighton yo mushigikira mu ruhe ruhande cyangwa yo mushigikira gute? Ni kuvuga je umuntu yanshigikira n'umuntu yonyugururiza ikibanza mugaye ico kibanza akaba atari kibanza jeje nyene nshobora kubenefisiamo ahubwo akaba ari kibanza ashobora n'abandi bana bato bashobora kwiga ejo canke hirya ejo nabo nyene bakibeshaho. Hama nivyo umuntu arakeneye amafaranga yo kubaho mugabo nk'umu artiste n'umuntu harura yuko hano ku inosi ahari do passage hama asige trace kanaka. Mbega ibi bintu ko turiko turabikora urundi gwaruka ruri inyuma twebwe nitwagenda atakintu turisigiye tuzoba tubasigiye iki? Ni kuvuga je nka Gad Brighton ndashaka gusigiragi abana canke abandi ugwaruka ruri inyuma yanje ruzosigare ruraronka amafaranga y'ibiharage ruvuga ati naka niwe yatumye dushika naka. Ko ndafise indoto yo kugurura ikigo abana ndabigisha imyuga itandukanye cyane cyane wo gucapa no gusiga amarangi, kuvanga amarangi, ivyo byose abana babikuriremwo. Babikuriremwo kuko uko babikuriramwo nuko experience igendira duga. Ejo canke hirya ejo uzosanga bariko baribeshaho bongera babeshaho n'imiryango yabo. Brighton ati n'abafise abana mu bakubitire cyane kuja mu mpano bafise kandi tubizibabuze kugira ngo tubateye intege mu gukora ivyo mu kudevelopa canke mu gukorera izo mpano Imana ibare yabahaye. Brighton ndakwibariza ndabona akantu ufise mu ntoki, ndabona urafise nibatswa ari metero, ndabona urafise crayon, aho kantu ufise mu ntoki nagake kandi sinashoboye kamenya.
ego akaba kita agaparete agaparete rero n'akantu mu artiste aba afise ko kuvangira ko amarangi ni kuvuga umu artiste abagafasha uko muri ico gihe agafasha uko niko avangira ko amarangi kubera mu gutora nk'isura y'umuntu ari amarangi kanaka umuntu arinda kuvanga rero n'agakoresho mu bikoresho bimwe umuntu akoresha nk'umu artiste. Uti n'akantu bakoresha mu kuvanga amarangi kuko kino ne murinda kuvanga amarangi irangi rimwe nishobora gukwira munabwiye ati mirya bleu si bleu mubigira gute urumva amarangi igituma tuyavanga nuko hari ayandi marangi bisaba kuyatora uko wavanza ayandi nk'ubu dufashe jaune tukayivanga na bleu dutora vert ni kuvuga dutoye rouge nayo tukayivanga na bleu dutora mauve rero biravana n'amarangi umuntu agomba gutora bivaye kandi n'ikintu umuntu aba agomba gucapa nimba ari nk'impuzu umuntu yambaye wamucafite isura mugabo umuntu yambaye hari ukuntu rero uvanga amarangi kugira utore ya couleur canke no mu maso hose naho umuntu ubona umuntu arirabura canke afise inzobe mu maso ntaba afise intuze couleur imwe nkaho ufise zingahe nka je mfise couleur nyinshi ngaha mu maso kubera kaje mbona wirabura yego ndirabura mugabo mugende iko ndacapa hari ukuntu mvanga amarangi hari aho nza ndashira akantu kameze nk'akantu gafise umuco n'ahandi ngena nkagira akantu kari sombre rero biravana n'ingene ndiko nda developa isura y'uwo muntu kugira ndayitore terke. Ne Brighton ivyo bintu vuze bifitanye isano irihe na makeup ko navume ngo ni makeup ugira wewe urumva makeup urumva biratandukanye kubera makeup nabo nyene n'amarangi mugabo bafise andi marangi yabo twebwe mugabo rero kubera umuntu aba ari karacapa muri kujya gucapa harabamwe kwihweza cyane umuntu w'umu artiste n'umuntu yihweza cyane hama amaze kwihweza cyane ni muri observation nyene agashobora kubona ati iri rangi ryaha n'iri rangi ryaha birashobora kuba bisa mugaha hari akandi kantu bitandukaniyeko. Makeup urumva nayo nabo bafise ubundi buhinga bwabo sino binjirira cyane mugabo na makeup irakomeye cyane kuko deja uravye no mu mafilme abantu bakora ama makeup usanga ashobora gucreate ikironda ahantu hatari kironda rero nabo n'ubundi buhinga bwabo ego none Brighton ndakwibarize akabazo gatonye ni apare canke hamwe nuko oba ufise impano yo gucapa canke gusiga amarangi nta yindi impano uba ufise kubera ari abandi tukuzi mu zindi impano. Ego impano mfise ni nyinshi mugabo cyane cyane iyo mpejeje gusiga amarangi cantora gitara cantora gitara swat nkaririmba canke nkagira slam cyane cyane nkora slam ibintu bijanye no kwivuga amazina ivyese ibicuba imikomo ni style nkoresha mu buryo bwo guserura message kanaka mba nshaka kwishikira abantu rero ndivuga amazina ivyo navyo nyene ndabikora nk'umwuga bikora nk'umwuga isi baravuga nyine birakuzanira akarasiyo nkuko babivuze yego navyo nyene harimwo ay'ibiharage no Brighton uducishiriza ku masonga canke ku mayange ibindi impano yawe tukava nga tubonye kiye Brighton yindi impano ndanyene ndashaka kubacishirizamo ko je kenshi nandika mu Kirundi no mu Congereza gusa kubera rero abariko badukurikirana harimwo abarundi biwacu reka duhe valeur ikirundi ciwacu ariyo mvuga ati tubishize hamwe hari byinshi twoshika ko byokiza bamwe ahari kwigungira ko hakaboneka ubumwe abikorana bakijukira amashira hamwe tuje hamwe dufise intumbero imwe yaba nziza canke mbi tuba tuvyumva kumwe twungukira hamwe canke tugahombera hamwe simaka twese dutahurane yisigizwe n'ubutandukane simaka twese tuvuga ururimi rumwe impene n'intama ko zirisha hamwe ndakurabira rirari nkuta kubona nkakumva nkuta gutahura ivyumviro byanje birengana nk'injugunjugu kugira untahure bani nk'igihuna cyo mu gicugu turahuza ariko twamadushwana turahuza bikarangira twese dutandukana fata inzira yawe nanje fati yanje unywere mu kirahuri nanje mu kidaje nteri seke nawe uteri java ya danje nywe beshu canke baju twese tuvyukana makonyaje
iyi si nisakaye n'ufise umuduga imvura iramunyagira rya spaghetti n'imirete ureke nirira intete ubutandukane buriye ko twese tuja muri toilette. Brighton ivyo rogeze bavita ibiki? Ni Islam. Ni Islam. Ego ni Islam ni kwivuga amazina mu buryo bwa none. Ni kwivuga amazina mu buryo bwa none. Ego. Iyo uvuze ngo uko wigeze ubati urabigira ufite gitara. Be gitara nayo cyo gufasha kwivuga amazina cyangwa gufasha ibindi. Ni kuvuga gitari ni melody. Igwa melody. Egima melody. Rero amazina cyangwa Islam urashobora kuyigira mode acapella. Acapella ni kuvuga nta instrument nimwe ibihari ni nk'ibimejeje kugira. Ni nkuko ushobora kugira Islam mvise instrument kanaka ashaka kuba ari gitari, ashaka kuba ari umuduri, ikembe, inanga, piano bivana na instrument uburi kuravuza muri uwo mwanya. Rero muri ico gihe ijwi rya Islam niryo rija hejuru kurusha ayo yandi majwi. Okay. Ego. Bakunzi ba ECTV Burundi bakunzi ikiganiro WhatsApp nibaza ko mwumvise byinshi kubijanye na Gad Brighton niyo mukunzi aho yatubwiye byinshi kubijanye n'impano iwiwe n'impano ziwe ko nasanze ari nyinshi burya naje nganzi ngo gucapa gusa ariko nasanze afite n'izindi mpano zitari gucapa gusa. Rero uno munsi twashoboye gukorana na Gad Brighton ejo dushaka gukorana na wewe ufise ico uri kurakora. Twabwiye gwaruka mufise ico muri ko murakora ni muze mwiture ECTV zobafasha gushika kure no gushikana kure impano zanyu. Ndabibutse gukanda like kugira share na partage kugira ngo mushobore kuza muraronka byinshi kubijanye n'ibiganiro byacu. Ego munyemere rero nsezere umutumire wacu kandi nabashimira ko mwashoboye kutwitaba. Ego naje ndabashimiye cyane ko namwashoboye gushika hano kubona muri ko murakurikirana n'ibikorwa by'ugwaruka ruri ku TV ni ibintu byo kubakengurukira cyane. Ego n'abandi atari je muze mubashikire ibikorwa byabo bishike kure. Ndabibutsa kandi kugira partage no kugira subscribe kugira like kugira ngo mushobore kuzokama muronka bishasha imbonesha kure yanyu ECTV ibategurira.